Iki kibazo c'impunzi mu gihugu ca Kongo ndetse nkuko tuvyumva n'ahandi muri Tanzania, Uganda, mu Rwanda, ubona ko ikibazo c'impunzi ziva i Burundi ari ikibazo kidasanzwe. Mugabo mbanze ndagihere mu mizi kugira ngo nihagira ko turondera imiti yo mu mizi. Kuva mu 1959 mu kwezi kwa 11 niho haboneka impunzi za mbere z'abanyarwanda b'abatutsi bahungira mu bihugu vya Uganda, byo Burundi, vya Tanzania, vya Kongo, bitewe na politike yari kwirahindagurika muri ico gihugu. Bidatevye mu 72 ni kuvuga heza imyaka 12 haciye haboneka kandi impunzi z'abarundi zihungira muri Tanzania, zirahungira mu Rwanda, zirahungira muri Kongo, mu Uganda hahungiye bake ariko abandi barahungiye ahandi. Ugaca wumva rero yuko iki kibazo c'impunzi ari kibazo kidasanzwe, kandi ivyo byose naho nyene vyavuye ku ntwaro mbi, intwaro zariko zirahindagurika, zarimo zigenza nabi, ahubwo ntizariko ziranahinduka, zariko zigenza nabi mu gutuza bene gihugu aba. Ico twabonye kandi byasubiriye kwa mu 1993 mu Burundi nyene, aho abarundi basubiriye guhungira mu gihugu c'u Rwanda, barahungira muri Tanzania, barahungira mu Bugande, barahungira mu Rwanda. Aho kandi byari bivuye ku nduru zari mu gihugu c'u Burundi kubera umukuru w'igihugu yareje kugandagurwa, urumva, hanyuma abanyagihugu nabo basubiranamwo. Muri ico gihe rero abantu barahunze. Ivyo bitihwe mu bitevye 1994 mu Rwanda, FPR iteye, haraba uruhagarara mu gihugu, President Habyarimana na President Cyprien Ntaryamira bararaswa mu Rwanda, n'ubundi arasubira kuba impunzi z'abanyarwanda, baragenda mu bihugu bitandukanye cyane vya Kongo, igihugu ca Kongo. Uburo muri Kongo hariyo abarundi, hariyo abanyarwanda muri ico gihugu. Rero umuntu agaca yibaza ati none kuyu munsi byo twumva yuko impunzi z'abarundi bari muri Kongo bafise ikibazo. Ico kibazo naco bafise sikindi nuko umutekano wabo ugeramiwe uturutse ku mirwi isanzwe yitwaje ibigwanisho irimwe iradurumbanya muri ico gice ca Kongo. Ubu rero ikibazo gica kiba abarundi bagiye kwitura HCR nayo igacusanga iri nibibazo kandi bivuye ku mvo nyinshi. Rero ico twagira tuvuge nuko duca dusanga impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda, ziri mu Burundi, ziri bambe muri Kongo, ziri muri Tanzania, ziri mu Bugande, usanga kenshi ifatwa ryabo riterwa n'ingene imigenderanire iri hagati y'ivyo bihugu ibimeze. Rero nca gituma rero tuvuga tuti mbega ico kibazo aho kwiga mwene uko HCR nkumbure bikanayigora gutora umuti, kuko usanga nayo ibwirizwa gukurikiza amategeko ari muri ico gihugu nyene. Uco usanga rero hasigaye inyishu za politike, ko igituma impunzi zo muri karya karere ziba mu bihugu muri byo muri karya karere ni ingorane za politike ziba ze muri ibyo bihugu. Rero nkibaza nti hari hageze yuko bicara, abo bakuru b'ibihugu bicara bakiyumvira igituma izo mpunzi zihari. Hakwiye rero inama yohuza Burundi, yohuza Kongo, yohuza Tanzania, yohuza Rwanda, yohuza Uganda, yohuza na Zambia, kuko niho hari abantu benshi b'abarundi. Hanyuma bakiga bati mbe none aba bantu banyu bari mu bihugu vyacu tubagire gute? Inyishu yabo ni iyi, bazosazira mu buhungiro canke twige igituma izo mpunzi ziguma zigenda muri ivyo bihugu.
igituma nyamukuru n'ingone hari politike muri ibyo bihugu. Nta kindi gituma izo mpunzi ziba muri ibyo bihugu atari imvo za politike zo mu bihugu vy'iwabo. Nibaza rero ko ico kibazo kikwiye kwigwa nabo bakuru b'ibihugu batabishoboye niuzenya oyiwa yicari kirabe itora umuti, nayo itabishoboye ONU yicari kirabe itora umuti. Ndemeza ko atakindi kivyara izo mpunzi atari ingorane za politike ziba ziri muri ibyo bihugu.